ahantu uje gukorera Imana jewe ngo ngiye kuba mwarimu abana banje bazoshibishwa n'inzara ntigikunda. Harageze n'igihe jewe ndasenga ndavuga nti Imana n'ukuri umuhamagaro umaze kuncanira ndasenga ndavuga nti Imana n'ukuri cyenda gusavye unyemerera ndagukorera ibintu byose ngabo Mana ndagusavye ikintu cyo kuba mwarimu gikure umutima wanje nabisenge inshuro nyinshi cyane aho mara kumva kw'iryo jwi kumara isatira mu mutima naje nca nkora iki nca ntangura gutegura umugambi wo guhunga abakozi b'Imana mugabo ntifuza guheba je sinifuza guheba ngo subire inyuma mugabo sinifuza kwegera ngo negera abakozi b'Imana kuko nagira ndamutse ndabegereye baca babimbarira bishiremo. Intahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Uko biri kose turafise Imana yamiri kumwe natwe turafise Imana uko biri kose turafise Imana yamiri kumwe natwe turafise Imana naho vyotugora turafise Imana muri iki gihugu turafise Imana yamiri kumwe natwe uko biri kose turafise Imana yamiri kumwe natwe. Amahoro y'Imana mwese, amahoro y'Imana cyane. Hanyuma jewe nanje izina ry'iwanje nitwa Nkezimana Desire nkaba ndavuga butumwa navukiye muri rishengero nyene ngaha Iruzi horira ngaha undi umuvuga butumwa ahantu bita mu Cyosa ko mwamaze kuvyumva fise abana bashika ndwi. Hanyuma ngomba shinye ntahe y'ibintu bishika bibiri ngomba avuge ibintu bibiri sivyo Imana yankoreye gusa mugabo ngomba shima Imana canke shinge ntahe y'ibintu bishika kuri bibiri. Ca mbere ngomba kuvuga kuvyerekeye umuhamagaro wanje hanyuma ndavuga ndabashingire ntaye n'ingene shetani yanyirutse inyuma y'umuhamagaro. Hanyuma icambere jewe maze gukizwa je nakizwe n'umwana mutoya hagati y'imyaka ya 13 na 14 maze kwihana cyugi wacu muhira bari abantu bagaturika bavyumva cyane bwaniye rimwe na mushiki wanje byatworoheye baradukuriye hasi baratuzi ibintu byo gukizwa muvuga ibintu byo gukizwa abantu gukizwa no munsi birora abantu muno munsi birorosha. Ndibuka yuko batumaje igihe tutajya uwo mushiki wanje wewe ikintu cambere bamukoze barashuje amazi ashushe barafata igisuru nimara abantu bazi igisuru baramukubita baramukubita ico gisuru mu mazi ashushe kandi rero hajya shetani rero arazi ikintu cyose utinya ikintu cyose utinya nishatse kuzanira kugwanisha. Uwo mushiki wanje yari umuntu atinya inkoni cyane gose yari umuntu atinya inkoni kuko naho bavuga naho haba hari ikintu cabaye kibi cyangwa hari umuntu yononye ikintu abivu bavuze bati ninde yagize ibi nibi nibi mutabivuze utabyemera baca bakubita yashemera natabaye ariwe yabikoze. Je nanje rero ikintu nanje muri jewe inkoni byari bisanzwe mugabo je nanje narakunda kujya nari mwana kunda kujya cyane bwani ugombye wo kubita ugombye wogira ibiki mugabo jewe ntunyiminja rero nanje igihano cye baciye bampa igihano cyo kunyiminja ikintu cyose shetani abona ko cyo gushobora arakibona. Hanyuma rero Imana yadufashije hari igihe twashobora gutegura ko tujya gusenga ukoga ugaheza hagire kwambara ugasanga impuzu bazitwaye batinyegeje gacumara amaru gacohera mugabo rero umuntu w'Imana ntabura ubwenge icyo gihe cyatangura gufata umugambi wo kuzinyegeza kwa gatandatu ukagenda ukazinyegeza nk'hariya yuza guca
tukoga tubabonye turiko turoga bakazirondera bakabura ugaca ugenda ugaca uhindura impuzu hirya ugaca usiga uzinyagisha muri sindi zo wari wambaye ugaca nuko uko bwacu Imana yatugirira ubuntu kandi Imana imaze kutugirira ubuntu je maze gukizwa ngakizwa jewe ikintu Imana yacishiyamo mu mutima wanje Imana yacishiyamo umuhamagaro naho ntamenye ibya naho ntabitahura neza jema naguma numva yo maze gukizwa naguma numva ko umuntu wese no mubarira agakizwa hari n'abantu nemere mugura bibiri ntagira n'amahera atanu aho se kwa rugira ngo ndabe ko ndamuhindura je ikintu kiwanye cyari cyo kuvuga ntegerezwa kumva ko abantu bose no bahindura bose bakaba bakizwa birabuko nguma numva rero ko Mariya gukora ngatangura iby'umuhamagaro ntangura kubona ingene abakozi b'Imana umwenga barahantu baboshe batidegembya badashobora kuronka gukora ibintu by'iwabo ntangura gutangura kunyegera kwanka ko noba ibintu byo mwarimu je nayumva ibintu byose no bikora mugabe ikintu cyo kuba mwarimu naho wozane fuko yambaye urudede jewe sinugenda nayo kuba mwarimu kana umwarimu yarandongoye ngaha je narakunda ikintu cy'ibikorwa by'Imana cyane je niyo baramukuba kwakirika niyo twaramukuba kwakirika nisanga ngaba baronje ngaha je nashobora kurara nice nkarara ndakora utuntu bakajya kuryama bose mukavuga ibi byose nzobikora muga ikintu cyo kuba mwarimu nuwonyisha jewe nuwonyica icyo cy'Imana yo ryagumye rifata cyane gose mugabo harageze igihe ndagira mariage umudamu aragira amagara make aha mbona yakugiriza amagara make hova ahantu byo gukorera Imana jewe ngo ngende kwa mwarimu abana banje bazoshibitwa n'inzara ntigikunda harageze n'igihe jewe ndasenga ndavuga nti Imana n'ukuri umuhamagaro maze kuncanira ndasenga ndavuga nti Imana n'ukuri cyenda gusabye unyemerera ndagukorera ibintu byose mugabo Mana ndagusabye ikintu cyo kuba mwarimu gikure umutima wanje nabisenge inshuro nyinshi cyane aho mara kumva kw'iryo juri Mariya isatira mu mutima naje ncankora iki ntangura gutegura umugambi wo guhunga abakozi b'Imana mugabo ntifuza guheba je sinifuza guheba ngo subire inyuma mugabo sinifuza kwegera ngo negera abakozi b'Imana kuko nagira ndamutse ndabegereye baca babimbarira babishiremo ariko umunsi waga aha igihe habikanise abakozi b'Imana bo ntibamenye ibyari byo gusa jewe sinigera nza mu masengesho ajya amasengesho bagira ku mugoroba cyangwa mu gatondo ngaha iko buraje jewe ntawa mbonaye navuga nti nkanamuka ngiye ukuntu numva bimeze mu mutima ndazi Imana ihava ivuga ivuge bumva bace baronka ingene bafata jewe baza gusenga ngaha ngaca ngumi kandi sinasubira gusinzira kaguma umva nguma ntembagara amasengesho yose agahera mugabo ndiko nigana sinzojayo harageze igihe cyahara niyo ndavyibutsa haraho nukuri numva ngomba kurira nukuri narakize ibintu by'amanyanga menshi kugira ngo ndabe kw'Imana yondeka ivyo bintu kabinkura mu mutima harageze igihe je ndashora inka izi zibiri ziwanje zije ngomba ndondera uburyo no kwigira kudandaza bakibona je ko atamwanya afise kandi aho je nari ndongoye korali mugabo naho je ngakunda kuririmba cyane gose mugabo je nakunda mugabo je sishobora kaguma nza kubegera ndazi baca babimbarira kandi babimbariye bica bifata ndagenda ndarazimata nukoragira umuntu yanyivye ayo mafaranga yose arahera Imana rero cyo gushongondira Imana yemwe Imana irangira igihongo n'ukuri ntiyankubise mugabo yaremerera kubita ibintu by'iwaje irabikubita pe hanyuma bimaze kumeruko ndimvira ntibasha cyo kubikose iminsi yose mwijoro karara fise uruhagarara muko mudamu narifisa kambira ati wewe wa mugabo jewe ndagusavye ugende ku rusengero ugende muri korali naho nasiyo cyangwa ugende muri korali genda muri korali kuko nturi kurangiza agenda nkaja ku rusengero mugabo bavuze bati dusigare naho ibintu byo nta bavuga bati abarasigaje ngo kugira bagabure n'abakozi b'Imana cyari kanisaho nacanyerera kugira ngo aho hose nanga ko ndabiyegeza ngo bace bafata sinzovyibagira hariho n'umunsi umwe uyu muvyeyi wacu uyu musantre niho umunsi umwe nanyereye ngaha
sinzi ko ari Imana yari yabimereze, sinzi ko ari Imana yakoreye umutima wawe kandi wiwe kandi Imana ikorera umutima wiwe. Nyene yagiye geze hari ya ruguru se murarangurikiye mugabo cyaha ndagaruka ngarutse ngo genzane bajya abanyacosa bose barabo bantu bazane bose ugende bagaburira nanje tago ibi bintu chandaza shore yageze hajya chandamugera chandinjira ngaha mu rusengero ageze hajya sanga akeka ciye hajya chandigiye ndababwira ikintu rero gikomeye. Ubundi munsi mwijoro sinzovyibagira, noneho nta nivyo nzokwibagira ibindi. Ubundi munsi mwijoro nze mbona umuntu afise inkoni yahagaze, nari nkajyanye nawe ari nkaho mbona hatse umuco munini cyane unanjyamye kandi itangaza kera ndyamanye mudamu acerambere kandi yavugishijwe rinini cyane gose. We narakubariye kunkorera uranga ure yavuze uko narakubariye kunkorera uranga uravyemera agira uko yangeze uko kandi iyo nkoni yangeze uko yarankubise yarashiki numva yayigeze ahagaze nkajya ndi hajya yarankubise irashikiye ageze bugira kabiri arikubise ndanira ndumva ndaboroga kandi umudamu ntigeze yumva ikintu nakibi nca ndavyuka uwo munsi mvyuka navyimvye ndi ikintu cyayoberanye mvyuka afise ubwoba mu gatondo hose nari navyimvye ndahora haciyemo umunsi umwe ncaza ngaha ku rusengero nje ngaha ku rusengero nsanga pasiteri ujya kumugomera wa mutama yasanga yasavye ujya mu pasiteri wacu ujya gwaye cyangwa ati umpetezere cyenda mukeneye achambara ati kandi pasiteri yavuze ngo aragukeneye nza numva ubwoba mbaga ndahumiwe n'ukuri cyangwa umva ndiyumvira iyonja ndiyumvira pega mwanjye ndabigire gute ko masenga mana ndakwinginze mana n'ukuri ntamvugishe mu hava bimbaza acara mfata cyashisha hajya cyataramanukana duca ngaho duhagarara ngaho mu muzeye ngaho impande y'urugomero ducangira nkubazi nta kuri afise umuhamagara aho kwishura ncyanda turi kandari kuri umwana arira ndari kuri kumwana ndari acarabona ko ibintu bikomeye ati basi ngo tugende gusa turaje hajya mu nzu ati iyo mfire neza inyishuri nabaye kwa kundi kwa wa muntu Yesu yabaze yamari ati mbega amusanze kushaka itengera ati wowe uripfuza gukira hagira uravye neza rya muntu ntiyishira ikibazo nko kwamubajije yaciye atangura kurega navuga ko atafise abamufasha nanje aho kurusha ko ufise umuhamagara nuko ntawe ufise nacembwa cyo umugore afise amagara make aho navyishuye ndikandari cyo umugore wanje afise amagara make urumva teka sivyo nakubaje aho nyene ndiyumvira kavuga nti ntawe ofise ubuho wa mugabo yahakwa kuyica mwijoro araye kavuga nti ndawufise acavuga ati tugende birangiye mu kintu kimwe ndibwishu nguma niyesho aje ko nukujewe no ufita jewe umugore afise amagara make chambwira ati noneho uretse gukorera Imana cyane baza ko muri icyo gihe Imana yari yamubara ikintu gikomeye cyane noneho uretse gukorera Imana ho uri kuramukiza cyane ngira pasi ndakwingenzo ndeke ndagusaba undeke ati yego data wanje n'ubwende cyane agenda ngumana umutima uhagaze hanyuma rero naragize ibintu byinshi buryo ngo umuhamagara najewe ubu ndahanyene numva araho ndabyibuka ndikenyene nkumva ndamara ariko Imana munyuma rero narapfuye ndatanga umuhamagaro
kandi rero jewe narababwiye nome naciye nkoranya n'abara kandi hagenda agiye kinonoroye namba banjana mu ibuburu ntimugabo je ahantu niyumvira cyane n'ahantu bita Musivya kandi abona kivuze uko imbere y'Imana simbeje jewe nta kundi maze kugenda shetani taranshitse wa mugore nyine aguma nta kuko afise amagara make shetani camuzingirikira cyaragwara bimwe bitoroshe cyo nagomba kuvuga ngeze ubwo kikagira kabiri aragwara diabete aragwara umutima umuzungu wa nyuma yamukenya avuze ngo umutima we ugenda kugenda mu kirere dushobora kumva ngenda bashinga ntaherera yagwaye imyaka 14 namugwaje imyaka 14 iyo myaka 14 ndayigaburamo ibice bishika bibiri ari imyaka ndwi yari isanzwe kandi aho nari amafaranga mesh cyane hari imyaka ndwi gwara rusha agakira tuja kwa muganga mugabo mu kwezi gende kwa amafaranga ashika nk'ibihumbi 200 n'amavuga ni n'ubusa hanyuma rero iyo myaka yose ngomba kuvuga ko nabonye Imana naho byari biruko narabonye Imana mu bihe abantu bavuga bakitaye ibintu by'iwawe bakibishoboye Imana mbere wanagombera ngo mbikireke kizimiki mugabo hari ibihe Imana ishobora kuza mu bihe abantu barusha cewe rero harageze igihe iyo myaka 14 hari imyaka ndwi rero yabaye imyaka itoroshe kuri jewe imyaka nubwa akavuze yakoti yambereye imyaka myinshi ariko naho yambereye imyaka 2 yambereye imyaka y'uburuhe mugabo iyo myaka yose imyaka 14 ndashimira Imana mu mutima ko Imana yafashije iyo myaka 14 nta jwi rinyagiriza mu mutima n'umundi imbere y'ishengero nta gisaka kinyagiriza nta nzu inyagiriza nta n'umuntu n'umwe yohagarangwa anyagirize Imana yaranzigamye Imana yarakoze nihabwa icubahiro Imana yarakoze ndavuze kugira kandi nihabwa icubahiro hanyuma harabaye ibihe bibiri rero igihe kimwe nibuka ndi Bujumbura namanukiye kwa muganga nari namanutse afise amafaranga 400 kambana 50 haranirwa kwa amafaranga yose aramperana arahera timvira none ngire gute ngaho nagire ndakubwira kandi cyo gihera ameze nabi cyane hari umuntu nigaze gutelefona aramufa telefone sinzi ngene byaciye mugenda bicara yizimya mugabo ho namenyeye neza yuko yabimenye yashiya telefone ubundi umuntu acavuga ati mbega none mukadeze uwo menya byagenze gute kuva ko bari bazi ko ashobora gupfa mbe muranyumva neza hanyuma rero maze kugera ngaho harageze igihe numva iyi ndirimbo ivuga ngo iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu niwe mukunzi wawe ico gihe amafaranga yari yaheze yose mufuko kandi nga yemwe Imana irumva je ndemeza ko Imana yumva ndasenga nasenze amajambo make cyane gose ndavuga n'ukuri Yesu ndarusha mwavyumvise navuze Yesu ndarusha sinza gusoma aya majambo ndiko ndayasoma n'ubutumwa bw'itse ko bwanditswe na Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 iyo urusha yugize gute ubwo nyene bukeye mu gatondo zimbona umuntu
aje mugo umuntu yaje nenda munzi cyamba kandi gamwari sise nari muntu yampaye yibasha ndayiguha cyanda yakira cyanda soma inyuma ndamadana no muntu yayiguhaye ni ngo nukuri ngo kintu mbanye ndakoma amashi ndasa ngo nukuri sije ndayiguhaye mumvugishije ukuri ngo umuntu ahimbaye ndayiguha ndamadana ni weito cyanda soma inyuma hari handitse kwijambo rivuga ngo batungwa nayo ntangura kwiyumvira hari mugabo ngaha haruguru ngaha abahazi umuhungu kwa mabwa bitatungwa nayo mbega imuntu ni batungwa nayo wirutsi kiriko ndapfuye ko ndimvira ngo batungwa nayo nze numva ijuri kose mutima ngo abantu b'Imana batungwa nayo aho ndage neregeze hi cyanda zinguru sange y'ibihumbi 50 Imana ibiranyeretse naho ndi mu ntambara ku Imana iri kumwe naje mu bindi bihe muri ivyo bizunguzungu nyene je nafise ibizunguzungu vya shetani muri ivyo bizunguzungu nyene ico gihe nari nafashe umugambi muri iyo myaka 14 abantu baje kuryama jewe nacanja muri saro nama ndiko guhera keshe napaye samna aho naguma senga ngo Mana ndagusavye ko je nenanizwe mu namuka papa navuga jewe n'ukuri singomba kwa bana banzoserwa n'ibyo kuko naguma mbona ko abagore bagira kabiri muri antunga abagore bagira kabiri ni bantu babagamura n'abandi abantu bagore sikunda hanyuma undi munsi ndiko ndasenga kuko ico gihe yari muri koma imeze na ndiko nda sinasi umunsi rero shetani acarankera cyafata umwanya wo gutangura ndiyumvira ko ari umuntu yumvira gakwegura siko none ndiyumvira umutima uraruha nze numva umutima utangwe gutera rwose ninguvu papa yo Mana yo mwijuru ndapfuye ngira ndacitse umusazi numva nikiye ku benshi cyegushe zero umutima utangwe Imani iriho kandi yakora nze numva umutima kujya umuntu akubura kabiri nze numva afashwe n'iki itiyo ridasanzwe kamvaho ndandara bari navuze ndandara ncyashika cyadasinzira ubwo nyene nikaguye bukeye Imana iriho Imana irumva siko none nuko rero ibintu ushimira Imana umva je harimo gushingana no gushima Imana imbere y'ishingiro ivyo rero nagenda ndababwire ko hari abantu bishobora ko ukinjira mu mageragezwa cyo Imana gaca munakora amarorego ko nigeze gushingo nigeze kubarirwa n'undi muntu umwe yagwaje umugore ukwezi kumwe hanyuma cyabira mugora cyakora ibyaca byara umwana handi hanyuma rero ndiko ndamubaza ngo umugore yaragwaye none cyenda rero nariko ndavuga undi yavuze ati je nzohagarara imbere y'abantu byanka bariko bariga ibiharuro gaca baja gutirisha je nzokwagiritse je kurica abazoshwa n'ibintu nk'ibyo Imana izabafashe bihangana nuko rero narabonye Imana muri ibyo bihe bitari bikeya hanyuma nagiye mbona Imana kandi ndangireze ku kindi kintu cyanyuma uwundi muntu ategura kunyica kandi cyanyuma arategura kunyica kandi aho yarahejeje kugira ibintu by'amarebareba ahejeje kwica abahungu bene wacu babiri naje acataga ikiringo yatanze ikiringo cy'amezi 3 ko nzoba napfuye ndi mu kuzimu arabibarira abantu n'abana barabimenya n'umudamu arabimenya hano bari bapfuye nibuka kandi icyo gihe yabaye iby'amarebareba yakoresheje ukuboko kwaragwaye kurafatwa ku buryo
nja no kwa muganga barapima ngo n'umutima woba wafashe byose barabura ikintu na kimwe mugabo ku buryo ni telefone ntashobora kuyitera urukuru hageze ku mugoroba inzu yose ikategetswa kumva ibintu birahinda nibaza ngo nimbeho mugabo ubundi munsi Imana ikikora mudamu aravuga ivyo bintu je nibaza ko ari imiyaga mibi nza nibuka vya bindi wa muntu yavuga ko mpaye ikiringo c'amezi 3 nca imbere y'Imana turasenga turiko turasenga muri iryo joro haravuze umuyaga udasanzwe muri iryo joro nyene uwo muyaga wavuga uwo muntu yari yampaye ikiringo cyo kunyica mu mezi 3 ivyo yari yakoreshe niba vyaciye bigenda iwe ngira guhera saa 9 hose yari karasoroma imirima yose yari afise kandi yari umuntu w'umudamu yari karasoroma bimwe yasize abitaye ngaho ni umugabo mu minsi itarenga 10 bari bamutwaye bamushyize mu mpimba uwo mugore yaciye atekera n'ubu n'inzu barasambuye aha rero jewe nta muntu antera ubwoba ngo azonyica tubayeho ku mugambi w'Imana umuntu azogutera ubwoba ngo azokwica uzosenga Imana iraruca uwo muntu n'umushinga w'inzu bararanduye baragiye urumva cya kiringo yashinga je ko nzoba napfuye muri ico kiringo yari yagiye kandi n'umuntu aragaruka rero jewe ubundi yavuze gute ngo Desire hageragiye gucisha guhagiye wamubona aje mu kumoso je mbande kwirakumukiriza abo tuvukana ngo hagiye yamage ngo yaraciye ngishije ngo kandi imiti yashishije ngo urinze wihenda ugatangura kumuri ngucupfa kandi benshi mama bapfuye ngasa ndirata ko abantu bapfuye bagenze ndako ndababwira nti azosenga Imana rero nizi ntayizi wanje Imana yarantabaye hanyuma mwovuga uti tute none uwo mukenyezi Imana iri hafi iramutwara rero mwavyumvise yaramutwaye ko Imana naho wosenga gute Yesu yavuze ngo kuri ikombe kigire gute mugabo erega abantu benshi bamasenga bavuga ngo mpaka bibaye mugabo kuri ibyo mutavyemera vyovyo hanyuma rero Imana yarantabaye yarangiriye neza kuko yarafashe umutima wanje yarawugumije hanyuma kandi nashona yongera ndababwire nabo bana ko batekanye kandi kintu Imana irangiriye ubuntu nabo bana nta mwana numwe yahevye ishuri bariko bariga ivyo sivyo gushimira Imana nemwumva Imana itantabaye ariko ukumva ugize gute uremerewe ufata umwanya kugira gute wo gusenga wo kubwibwira Yesu kuko nanyana kubwire si aha umuntu wese afise ibimuremera je nari ndemerewe n'ivyo kwezaho umutima wanje wakwa n'ugusaba nawe urashobora kuvugira kukuremereye mbere n'umuntu ukara hamwe urara mu iteka mutwe abandi bagasinzira mugabo we ntugire gute turasenga naho udasenzeho shetani ashobora kubikora kucika umusatsi Mana nirahezagire urakoze Mana turagushimiye tugushimiye imbabazi zawe nyinshi tugushimiye n'ubuntu butangaje butwikira ibyaha twakoze urakoze Mana ushishikare gufasha ishengero ryawe utugirire neza muri byose n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera